Hello mabibi na mabwana, ndakwibutsa ko twageze kuri Burundi Heroes TV, ndakwibutsa kandi ko indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye z'abasitari no mu gihugu cyacu Burundi zamaze gushika ku mbuga ngurukana bumenyi, aho ni nyuma yuko Natasha la Noma la Bamba la Kibwete yamaze gushinga indirimbo yiwe ku rubuga rwa YouTube, aho mu minsi mike gusa amaze kuba yogira ku majana y'ama-views. Ni kuri uyu munsi yene maze kubona ko kino kiganiro turabakorera, aho Sabino yamaze gushiraho indirimbo yiwe ku rubuga rwa YouTube. Yes, Tel Aviv ni indirimbo y'akanovera cyane, ni indirimbo nziza cyane, benshi bari barindiranye igishika kanatsinda ko amasanamu yayo bavuga neza ko yari yagizene yari yabuze. Ni kuri Burundi Heroes TV nyene tukoze kukubwira abasore bashika muri batatu canke barenga bamaze kuja mu gihugu cyo hanze bagiye gukora umuziki, abona nta bandi ni Dramati Baby Killer. Turabona hariya kandi n'umusore wacu Lil Noji mvukuri nawe nyine amaze kwambuka mu gihugu cyo hanze, aho yagiye ajanye na Dramati Baby Killer, akaba yajanye kandi na n'umuhinyanyuzo asanzwe abikora kandi bigacika. Ninde ni kwa muhinyanyuzo nyine musanzwe mumenyereye hano mu gihugu cyacu, abikora akabica bigacika. Ninde se undazi ufise intuntu cyangwa se wumva ushaka kumumenya? Ni wundi nyine musanzwe mumenyereye yitwa Joel Houghton. Lino G Dramati Joel Houghton mu gihugu ca Belgique bagiye gukora umuziki, kandi umuziki musanzwe mumenyereye bari abahungu bakora ni vino n'uburozi, zintu sanzwe cyane hano mu gihugu cyacu Burundi n'abahungu ariko bikora bidacika. Nyuma yaho Kiliku Akili Badman amaze kuba yotsindira agashimwe kari katikika ni radio ya Isanganiro Award. Isanganiro Award rero mukaba munazi neza yuko yari edition igira 14 aho Kiriku nawe amaze kuba yoyitahira, akaba yatahanye agashimwe k'imodoka nziza cyane nkuko mwabyiboneye kandi cyangwa se nkuko mwanavyumvise. Ni kuri Burundi Heroes nyene TV tugote kukubwira ko Vishu Love mkazi wa live nawe nyine yamaze gusora indirimbo nziza cyane aho yamaze kwishira ku rubuga rwa YouTube. Ni indirimbo ijanye cyangwa se ihayagiza umugwi serukira igihugu wacu hano mu gihugu cy'u Burundi, museze umuzi kwizina rya intamba mu rugamba. Ni Burundi Heroes TV nyene kumenyesha amakuru agiye atandukanye hano kuri Burundi Heroes TV. Turakumenyesha kandi ko abastare nka abandi nyene musanzwe mumenyereye ko abikora bigacika no mu gihugu cy'u Burundi. Tutibagiye ko Lino G nawe nyene muri Isanganiro Award nawe nyene yatahukanye ikibanza ca kabiri, aho ca gatatu aho umusitari nawe nyene abice bigacika no mu gihugu cy'u Burundi kuri Voice, kuri sound, ndavuga ku majwi meza cyane musanzwe muzi nka D1 official. Kuri Burundi Heroes nyene TV tukumenyesha ko abastari bamaze gushaka kumbuga ngurukana bumenyi hano mu gihugu cyacu Burundi. Nababwiye umusitari Natasha musanzwe muzi ku izina rya Ngendabanga Natasha Noma. Indirimbo yiwe yasize ku rubuga ko atarayiraba, ni indirimbo yitwa One Boy Sikia Chuma. Indirimbo kandi nziza cyane ya Tel Aviv y'umusitari witwa Serbi Abubakar Kalim amaze kuba yoshira ku rubuga rwa YouTube. Ni indirimbo Tel Aviv aho ikirambica bigacika imaze kurabwa n'abantu benshi ku rubuga rwa YouTube mu masaha 2 gusa. Amaze kuba yoshira ko aramaze kuba yo kwiza ibihumbi n'ibumbagizi vy'ama-views kuri YouTube. Ndakwibutsa kandi ko Kiliku Akili indirimbo yamuhaye gutsinda amahirwe ni yayindi nyene yamuha amahirwe, ni yayindi komeza kumuha amahirwe. Ni kuri Isanganiro Award ahanihe ayo yabaye indirimbo ya mbere cyangwa se ya mbere idasubirizwa yaririmbwe n'umuririmbyi musanzwe umuzi Akili Kiriku Badman, aho iwe nyene yakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Burundi, aho imaze kumuha cyangwa se imaze kubushimwe bushika muri bubiri bw'imodoka. Ndakwibutsa ko nawe utarakora subscribe kuri Burundi Heroes TV, ano makuru nta nzo yakura atari kuri Burundi Heroes TV. Mwari kumwe na Burundi Heroes TV mukomisha amakuru agiye atandukana hano mu gihugu cy'u Burundi. Turi muri industry music, turaje kandi no muri Burundi Films. Tumaze kwija muri Burundi Films turamenya ko Burundi Films irikira kora bigacika kandi ku rugero rwo hejuru cyane. Ndakwibutsa ko abastari musanzwe muzi neza basanzwe bakora amafilme dundi, turavuga nk'aba Family Lavin, ba Kadora Ver, ba Estime, ba Ribat Matazi Solo cyangwa se filme yamuhaye izina rya Solo, mbese n'abandi bagiye babitandukanye muri filme ndundi hano muri Burundi Heroes TV. Ndavuga muri
+257 abo nabo bariko bice bigacika aho tubona ko Mimimire yamaze kujabuka mu gihugu cy'u Rwanda gukorera amafilme menshi kandi agiye atandukanye aho ariko arakorana filme na wa mukobwa agiye akomeye cyangwa se agiye bice bigacika mu gihugu cy'u Rwanda mu sanzwe muziki izina rya Aisha rero musaje umuntu amuzi cyane ku mafilme agiye atandukanye mu gihugu cy'u Rwanda aho abica bigacika yarasanzwe akina muri team ya Kilaman uko musaje mubizi uwo ni Mimimire rero yamaze kujabuka mu gihugu cya Rwanda cyangwa se mu gihugu cy'u Rwanda gukora ibijyanye na filme asanzwe akora mu gihugu cyacu no mu mahanga murazi neza ko ari navyo bimunatunze ni muri Burundi Films Academy aho Feluge amaze kuba yoshika ku rubuga rwa YouTube akaba ari season 6 imaze kuba yoshoka ku rubuga rwa YouTube ni season ikomeye cyane ishobora kuba yomara na 30 minutes aho ari filme nagerageje kwiraba nsanga ni filme irimo impanuro kandi iri suite logique y'ibyabaye kuri filme ya mbere aha turagaruka kandi kuri Major TV nabo nyine bamaze gusohora filme yabo episode 9 aho ari films ikomeye cyane cyangwa se iryoshe cyane aho film ivuga ngo Who Killed Mary ni filme iryoshe cyane watarayibona bagende kuraba kuri Major TV bamaze gushaho filme yabo nziza cyane kandi iryoshe cyane ni kuri Triangle Pictures nyine muri no rwasohoka ni kuri Triangle Pictures nyine haza gusohoka filme muri no rwiryoshe cyane gose mwana kunzi kandi igiye gutandukanye izindi filme mwagiye mubona cyane ni ku munsi wa gatanu aho kuri Triangle Pictures bazosora filme nawo nyene bise muzoyibona nihagera kuri Triangle Pictures ukaba tarakora subscribe share kuri Triangle Pictures ndakwibutse kuri kugira nabi kuyo filme izoba ari rurangiza ni filme ya kinyana barundi nyene aho muzosangamo abastari bagiye batandukanye turabona abastari bagiye batandukanye nka Mama Ribat muri filme ya Feluge n'abandi benshi bagiye batandukanye nka Nyumba Kumi muri filme ya Feluge n'abandi benshi bagiye batandukanye tababwiye muri kano kanya ja kuri Triangle Pictures rero mukore subscribe kugira ngo mubandanye mukurikirana ama filme nkayo giye atandukanye cyangwa se agiye agisha cyane atwari kuri Burundi Heroes TV inshuti mukunzi tari kugakore subscribe uko tugira nabi ndakwibutse ko amakuru nkaya utahanze akura atari kuri Burundi Heroes TV menya neza twego turakurikirana amakuru yo muri industry musical na industry films aho twabonye ko Natasha yasohoye indirimbo yiwe yise Wambonye aho Safi yamaze gushira aho Safi yamaze gushira ku rubuga rw'indirimbo yise Tel Aviv mbese kugende Tel Aviv yani indirimbo nziza cyane kandi yoshe cyane twabonye na Vishum Kalwa Live nawe nyine yamaze gushaka indirimbo yiwe ihayagiza cyane se ishira imbere intamba mu rugamba munibuka ko inamba mu rugamba ari iheruka gutsinda ibitsindo bine mu gihugu cya Chad aho ku munsi wa kabiri ndavuga ku munsi w'ejo nabo Chad izoba yagarutse mu gihugu cyacu Burundi kugira ngo ishobore kwa yogarura ibitsindo bayitsinze mumenye neza ko kugira ngo Chad itawurukana intsinzi nuko ishobora kwa yotsinda ibitsindo birenga bine Uburundi bwaratsindiye Chad mu gihugu cyawo nyene twari kumwe na Burundi Heroes TV inshuti mukuzi ko dukurikirana kubitse ko waronse amahirwe ko gukurikirana Burundi Heroes TV ciao